muri industry y'umuziki wo mu Burundi urazi ko twagwaniye cyane umuziki wo mu Burundi kandi turacawugwanira. Muri industry y'umuziki wo mu Burundi hariho ubucafu bwinshi cyane. Ubucafu ni bwinshi sinzi ukuntu no bikubwira. Rero hageze ko bya bucafu tubukuramo. Bera nitwosigara gucyanye twagwaniye umuziki hanyuma tubandanye turyama mu bucafu. Oya. Ubucafu ni bande bariko barica industry ya 2-5. Imbere na mbere ni vraiment umuziki yaba ari umwiza sigisusu kiririmba. Oya, numuziki. Urumva numuntu wa umuntu na talent y'umuntu. Nivyo bituma umuntu akaririmba akamenyekana agashika kuri. Kuko nama ndabivuga buri munsi. Umuziki ujana nitwima amatwi bazovuga baruhe nakindi biyumvira taruguteranya basumara inkwi bacanira amabuye naco bokora cyo tuma duhebana ntabwo babandanya. Urumva umucuraranzi arasohora indirimbo igahitinga akamenyekana hanyuma bigaherera ngaho. Aso ya kabiri ya gatatu ya kane peut-être ukasanga ya gatanu arasubiye gatoya mugabo ariko twekera twasora indirimbo ya mbere ya kabiri ya album nzima igayitinga indirimbo 18. None nikiye kintu kibuze mu muziki muri industry y'umuziki wacu ngo dutere imbere kujya abantu bora bihevye bro mukama wanje ivyo bintu navyonze mugawe ivyo bintu uriko uravuga kama we yes ora umuziki nta bantu ujya umuziki abajya abana batajya umuziki babahanuri n'abana baca bapfa kubura bigira aba haters kubura bigira aba snitches kubura bigira aba bitches navyo gufinaje kubura aba hypocrite kubura aba raciste kubura aba egoiste n'abateranya bose kubura wabarozi kubura yes Lolilo kubura twari tuki turi kumwe n'icamamare kumbure nta mwana nta murundi kazi nta mumama nta mupapa numwe atakizi yakoze amateka menshi akora amahit menshi kuva kera narindi nawe se wundi afise amazina menshi Lizo Manizo Fosizo Mzizi wajiwe aka Lolilo Simba Chambara Burundi hariho nirindi zina kumbure yaje tuzaniye bro iryo zina kumbure ni rya ndabaramukije abariko baradukurikirana kwanza ndaryohewe kubona tugarutse kandi bon ça fait très longtemps dusubiriye kandi kuvugana bushasha kuri televiziyo yacu hanyuma imbere ya vyose bagire subscribe like zibe nyinshi n'ama commentaire turakeneye cyane hanyuma ndaryohewe narekuye EP yanje ejo niyo yari indirimbo ya nyuma narekuye EP yawe itaraja available kuri channel yawe kumbure ijya title ya kubura abeshi baribaza ati eske ni kubura canke ni kubura ariko kumbure utwatuzo abeshi tuduprononce uko dushatse EP yaje yitwa kubura si kubura ni EP kumbure iri kiravugisha amajambo menshi aho beshi biyumvira ati eske yo title ya kubura kubera iki EP yawe wayise kubura muri industry y'umuziki wo mu Burundi urazi ko twagwaniye cyane umuziki wo mu Burundi kandi turacawugwanira. Muri industry y'umuziki wo mu Burundi hariho ubucafu bwinshi cyane. Ubucafu ni bwinshi sinzi ukuntu no bikubwira. Rero hageze ko bya bucafu tubukuramo. Bera nitwosigara gucyanye twagwaniye umuziki hanyuma tubandanye turyama mu bucafu. Oya, ifoko dukura ku bucafu hanyuma turyama ahantu nyene hasase neza bete neza. Yes ati twaje gukubura umwanda canke ubucafu buri muri industry ya 2-5 twikumbure tubukureho. Shaka kumenya rero ubucafu ni bande bariko barica industry ya 2-5.
imbere na mbere ni twenyene twica umuziki wo mu Burundi abacuraranzi twebwe twonona umuziki ivyo dukora ivyo twishiramwo ivyo sinzi ukuntu no bivuga byose mugabo normalement ni twebwe hagakurikira aba journaliste hagakurikira aba fans hagakurikira na en general abakuzi umuziki ndundi bose ego hari ibintu biri muri industry y'umuziki dusanga byonona umuziki wiwacu rero dukwiye guhinduka tukaraba mu bindi bihugu ukuntu bitwaye cyangwa ukuntu bifashe mu muziki hanyuma natwe tukiga vraiment tukaraba ukuntu two kwiga vraiment natwe tukawutwara nkuko abandi bawutwara. Lizo urazi none je ndibuka ugisohora indirimbo yabima amatwi za ziriya ndirimbo za Saga Plage zande nta ma WhatsApp canke amafibi yaraharawe cyane ariko ziriya ndirimbo ngiye kuraba ni indirimbo kumbure zafatisha noneho no muri iki gihe umwana wese ni indirimbo kumbure ashobora guhoha akaririmba ariko ubu muri iki gihe umuririmvyi ashobora gukora hit mu après un mois canke des semaines iyo ndirimbo ntibicibuko mbekire kintu Lizo wewe mu legende twemera mu Burundi ico bakiva gukuki ico novuga kijya kintu cyabaye kubera bakunda umuziki kera twakunda umuziki twenyene twari twazi ico dushaka en plus de cela byose twakoraga twashaka gutera imbere none nk'ubunye tubajije abacuranzi bubu bashasha baje ubunye nouvelle génération tukababaza none ni kihe kintu we ushaka ko mu muziki ni kihe kintu nihe ushaka gushika muziki ni kihe kintu cyo gufasha ngo wuguruke utere imbere nk'abandi ndazi ko benshi iyo question vraiment bo buri ukuntu boyishura ariko uno munsi sinababajije naririmbye kubera jewe ndavuga simvura ego voilà tuko turaba nouvelle génération kumbure bariko barakora nabahi kumbure ubona bariko baragerageza ejo canke igihe ejo kumbure boshobora nabo kuzokwitwa aba legend mu myaka izoza imbere bose barashoboye bose abacuranzi bo mu Burundi barashoboye vraiment ico novuga bafise umwete barakora indirimbo barinjira mu studio mugabo hari ingorane ihari iyo ngorane rero niyo nshaka ngorane irahari ntabwo babandanya urumva umucuraranzi arasohora indirimbo igahitinga akamenyekana hanyuma bigaherera ngaho aso ya kabiri ya gatatu ya kane peut-être ukasanga ya gatanu arasubiye gatoya mugabo ariko twekera twasohora indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu album nzima igahitinga indirimbo 18 none nikiye kintu kibuze mu muziki muri industry y'umuziki w'iwacu ngo dutere imbere mu ndirimbo ya mkombozi bakoranye na Bface baravuze ati kumbure abaririmbyi bacu b'u Burundi iyo babatumiye mu biteramo barakunda guteba abayaya kumbure babasavye uruhusha kuja kuraba Lolilo bagasubira inyuma batamubonye ni cyahe ikintu kumbure ugiye kwemerera abanyagihe tugiye kubakorera kuri uno munsi ico novuga ishukuri Lolilo nigera teba Lolilo isaha wamubwiye ahubwo shika hakiri kare shika imbere y'isaha ukambona ugasanga aramaze kwiprepara ameze bien ibintu byose biri mu ngiro kwa hanyuma tugatangura gukora igiteramo yego je sinovugira abandi ndavugira part ya yes ya jewe vraiment shika hakiri kare kandi nkabaryohera sinova ibujumbura ngashika ngango ndabaririmba indirimbo zitano cange zibiri oya ngezo kuba kubita indirimbo nyene zikwiye hanyuma tukakubura yes nka jewe indirimbo kumbure namwe nkunda kuva kera ni indirimbo yitwa bima amatwi ni indirimbo kumbure hariya na DJ Comtere canke ya Boy One kumbure yanamukoze ko kumbura avuga ati indirimbo reka ndayigire soneri gato imbere yuko kumbure ndirimbira gato ku ndirimbo mu ndirimbo iri muri EP ya kubura ubanza ndirimbire gato bima amatwi dusubire muri antikite gato c'est vrai yes najena nazi ko ufise izindi ukunda na bima amatwi gose ariko ijya nayo ni indirimbo Lolilo nibaze mu ndirimbo kabisa indirimbo yigeze kwica abana benshi mu mitima y'abantu kumbure iyo bayigira soneri ijya ndirimbo nayirimo
bima amatwi bazovuga baruhe na kindi biyumvira atari uguteranya basumara inkwi bacanira amabuye naco bokora co tuma duhebana. Yes, much respect for you Lolilo. Ariko gato tukibandanya ducishirizemo gato kubura kumbure indirimbo yatwaye izina rya EP yawe. Kubura bigira aba haters, kubura bigira aba snitches, kubura bigira aba bitches, navyo gufinaje kubura aba hypocrite, kubura aba raciste, kubura aba egoiste, n'abateranya bose kubura wabarozi kubura. Yes Lolilo kubura twari tuki ego vraiment. Yes kumbure Lolilo abenshi baza kurorera igiteramo cyawe bivanye kumbure n'amahit wagiye ukora, ariko hari kandi kabijya kumbure wa mubakorera mu biteramo kubazanira bigeme bazi kunyonga. Mvuge kunyonga cyangwa gukatika ivyo ni bivyobura bazi kumuziki ikintu cyose gishaka kuba neza kizamo aba danseurs n'aba danseuses, hanyuma tugakora ikintu kiryoshe. Voilà. Kuri uno munsi naho ngira ngo abanyagiheta canke abandi bantu bavuye mu mihinga itandukanye no munsi ngindi canke abantu bakunda ibisusu no munsi baraza kwishima cyane. Vraiment umuziki yaba ari umwiza sigisusu kiririmba. Oya umuziki urumva n'umuntu wa umuntu na talent y'umuntu nivyo bituma umuntu akaririmba akamenyekana agashika kure. Kuko nama nabivuga buri munsi umuziki ujana n'itala y'umuntu no kwipanga k'umuntu ni ibintu byinshi bikora umuziki. Kwambara urumva ayo yose ni ma option mugabo utegezwa kuba ufise talent imbere ya byose. Umukobwa wawe kumbure mwavyaranye na Shani Queen no mwana kumbure yarazanye ingabirano idasanzwe muri industry, ariko mu minsi mike cyane twagiye kumubura muri industry ya kabiri gatanu. Oya ifoko aheza amashure kwanza, ifoko yinjira muri universite. Urumva we yambwiye ko ashaka guheza amashure, reka aheza amashure yinjire muri universite hanyuma ibindi biraza kuza. Ego abe kwanza umudokter, ariko nawe watanguye kuririmba ukiri umunyeshuri. Ifoko abe umudokter kwanza none ntiyaririmbye. Bifeze ranavuze ati abaririmbyi kumbure kuki mudakora ubukwe ariko Lolilo afise umuryango afise abana. Kijya kintu ni kintu cy'amateka bro wakoze. Ego vraiment imbere ya byose reka shimira umugore wanje parce que umugore wanje akora ibintu byinshi cyane. Umugore wanje yaramfasha mu bintu byinshi kandi turi kumwe abandanya mfasha gushika no munsi mfise abana mfise umugore mfise famille yanje umuryango urakwiye vraiment meze bien. Iyo bishitse ukaja muri concert nk'uno munsi waje mu Giheta nawe wamusizi Bujumbura kumbure sinigeze ndamubona muri chambre nta musi urisi nabonye urazi ko ndamuzi ariko ntawe nigeze muhamagara cameraman ndakubaze Lolilo ndakubaze ntibikunda gushika akagira jalousie kavuga ati umugabo wanje hari yagiye umugore wanje yarize araheza injira muri universite araheza rero ivyo bintu vraiment arafitiye confiance nanje ndamufitiye confiance. Ego kujya abantu bo warabihevye bro mukama wanje ivyo bintu navyo nzi mugawe ivyo bintu uriko uravuga mukama we umuziki nta bantu ujya umuziki abajya abana batajya umuziki babahanuriye n'abana baca bapfa. Umwana umubebe vre mukamuti. Yes kumbure iyi ni Igozen TV akajambo ka nyuma kumbure wo. Ndababwiye ko ndabashimiye cyane abafanzi banje, much respect ni mwebwe aba boss. Hanyuma ndashimiye abantu bose bafashije kugira iyo EP yanje kubura isohoke. Murakoze cyane, much respect.